N'ubwa mbere hitoje umuntu ava mu bwoko bw'abatwakazi commentaire mu kibano byari bimeze gute aho kwishure n'ahandi warazibona waravuzwe cyane wazakira gute ukuntu byakira je ubwanje naratangara naho gati sinarinzi yuko nshoboye kwi exposer devant le public nashaka gushigikirwa n'abantu benshi kwa benshi nubwo ko amajambo menshi yari abantu bashigikira bantera intege bakambwira ati courage ati ni ryambere tubibonye ati courage akamono baterera nuko bokwirekura bakumva yuko bameze nk'abandi bakaza barajamwe muri utwo dukorwa duto usanga duhari mu mico itandukanye bakajamwo Femido Jaba, Fondation Femido Jaba, isanzwe ifise umugambi witwa Miss na Karanga, aho bashigikira uwo mukobwa wese wo mu bwoko bw'abatwa abashaka kwitoza mu mahiganwa y'igihugu canke naho yoba ayo mu mico itandukanye. Rero bamaze kunyumva yuko jewe nagiye mu iryo higanwa rya Miss Burundi bakumva kandi yuko ari higanwa ry'igihugu kuko nivyo banashaka gose. Uwo Miss Kayanza gitorwa urumva byari ivy'intara ariko baravuga ati turakeneye n'uwundi aja mu rwego rw'igihugu bamaze kuvyumva rero yuko ndimwo niho baca bamamagara barambwira ati turashaka tugufate mu mugongo muri urugendo utanguye mu myiteguro yose nene présence umugambi mu gifaransa ni l'industrialisation et la commercialisation des produits argilés mu kirundi ari byo guhingura no kudandaza ibikozwe mu ibumba. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Miss Popularity 2023 ndakora mukije. Yambo. Akazina? Nitwa Ricky Tricia UWERA. UWERA. Ubiga mu kangahe? Ngiye mu wa kabiri muri université, niga faculté ya finance et banque. Uravyumva ibintu byo kubika kanwati. Yego. Ubwa mbere icimwe kugira ngo kikuzemo kuja kwitoza muri Miss Burundi 2023 cavuye iciyumviro aho caje nuko nabona yuko muri Miss Burundi kagenda y'abantu bafise imigambi rero nanje nari mfise umugambi nabwo ati kandi umugambi ndashaka yuko ushika kure hashoboka rero ndabona kandi yuko muri Miss Burundi ari ahantu ijwi ryanje rishobora gushika kure rigashikira benshi bashoboka. Wari presence umugambi ameze gute? Nene présence umugambi mu gifaransa ni l'industrialisation et la commercialisation des produits argilés mu kirundi ari byo guhingura no kudandaza ibikozwe mu ibumba. Mu ibumba? Yego. Kubera iki mu ibumba? Ntushaka gushika? Natoye ibumba kubera yuko nsanzwe mbomba nsanzwe ndabikora ndavuga ati kandi umwuga wo kubumba novuga mumenyerewe gose kandi ari iby'iwacu mu Burundi dusanzwe twifitiye. Abenshi turabikitsika tukabishira ku bwoko bumwe kubera iki? Benshi barabikritika kandi ni nk'uko uwo mwuga uba waratanguje abantu bamwe ari communauté batwa hama nk'abasanzwe ndi muri iyo communauté rero kubera byari ibintu twikorera ari ibintu nikorera navuze ati ndawushize imbere ni sawa kuko noca sigura n'ikintu na jewe numva. Amatasi ni masahana arayava mu ibumba ngabo bikorwa mu Buhindi biva mva makungu. Wewe ushaka kugira ku buryo inkono zo mu Kirundi ku buryo zishobora kuba dushaka kuronka amatasi tuyakwenga mu Burundi. Yego ico aho nyene niho nari ndiko ndabona na jewe ko nabona yuko amatasi amasahani tuyakura mu bihugu byo hanze ndavuga ati twebwe none ibumba dusanzwe turifise ego harabuze ivyo by'amamashini rero ivyo navyo nivyo dushaka gushikirwa ngo tuzane mu mashini dushoboye kuvyihingurira twebwe nyene. Mwari 26 29 mwiyandikisha munyu batora 27 mbatari 26. Yego. Wiyumva gute utuwe muri 26 uvuye muri 26? Nowe muri 26 naratangaye kandi nararyohewe navuze ati ibyo aribyo byose
Imana iri kumwe nanje n'urundi rugendo nanguje n'ubwa mbere hitoje umuntu ava mu bwoko bw'abatwakazi komantere mu kibano byari bimeze gute aho kwishure n'ahandi warazibona waravuzwe cyane wazakira gute ukuntu abyakira jewe ubwanje naratangara naho gati sinari nzi yuko nshoboye kwi expose en devant le public nashaka gushigikirwa n'abantu benshi kubera benshi nubwo yuko amajambo menshi yari abantu banshigikira bantera intege bakambwira ati courage ati ni ryambere tubibonye ati courage kenshi ntukunda kubabona baje no mu bindi nikaye kamuba batera bagenzi bawe akamono baterera nuko bokwirekura bakumva yuko bameze nk'abandi bakaza barajamwe muri utwo dukorwa duto usanga duhari mu mico itandukanye bakajamwo ego twese nituzi byose tujaye kugira ngo tumenye rero hanini boshira imbere yuko bagiye kumenya ikindi kintu gishasha bibagira ubwoba bakabijamwo ibintu tutakuzi ko nka bibiri canke kimwe turakubona public turakubona kuri social media turakubona nka Miss Popularity ariko turashaka kumenya utuntu tutakuziko ikintu mutanziko nuko sinzi ko mwakibonye n'umuntu akunda gutwenga gose kandi ni nkuko ndumuna atekereje ushavuye umeze gute shavuye ndahora simvuga ukunda kuba wabajwe n'iki sinkunda gushavura kenshi so murashitse muri finale muri 5-6 uko bariko baranoma bambere muri urya mwanya barakuvutse imbere y'abantu tumvise gute nararyohewe cyane gose yego nararyohewe bamvuze urumva kubera twaba turi ofete abari nka parcours nini duhejeje tuvuyemo finale rero aba ari umunsi tuvuga ati ahanye turarindiriye rero icanyuma cya fin ego hariho bigeze kuvuga yigeze gutwara Miss Kayanza yaravuzwe cyane yaragiye niba kashika muri Tanzania Femido Jaba muno munsi tukabona ko umuntu ari nyuma yawe ari Femido Jaba nari ryashira hamwe ryanyu ari ryo ryacu gute Femido Jaba gute mu bwahe bwendanira mufitaniye Femido Jaba Fondation Femido Jaba isanzwe ifise umugambi witwa Miss na Karanga aho bashigikira uwo mukobwa wese wo mu bwoko bw'abatwa abashaka kwitoza mu mahiganwa y'igihugu canke naho yoba ayo mu mico itandukanye rero bamaze kunyumva yuko jewe nagiye mu iryo higanwa rya Miss Burundi bakumva kandi yuko ari higanwa ry'igihugu kuko nivyo banashaka gose uwo Miss Kayanza gitoga urumva byari ivy'intara ariko baravuga ati turakeneye n'uwundi aja mu rwego rw'igihugu bamaze kuvyumva rero yuko ndimwo niho baca bamamagara barambwira ati turashaka tugufate mu mugongo muri urugendo utanguye mu myiteguro yose kuri projet yawe ubugeze muki kuri projet yanje ubu onye aho ngeze haracari mu ntango ego ndacari mu kandi ndifuza kugwerekeza dushika dusinze kandi wagize inzu na ikibanza ushobore basi kutwereka usanzwe ubizi nawe ko ego ndabizi hariho ibintu bingahe babumba mu ibumba hariyo inkono ijya gato na kanini ego birafite amazina ko bitandukanye inkono igisanzwe batekeramwo ni inkono bisanzwe gusa ijya yindi babikamwo amazi ni gikarabo ego hariyo niyo mu ijya y'ugwagwa na n'iyindi y'ugwagwa sindamenye neza izina nta kindi kintu bashobora guhingura amavazi ego ajya gushiramwo amashurwe arapamwo mu ibumba hamwe n'imbabura ego hariyo n'utundi tunye tudusharizo tugize so isaba abantu bagufashe muri iyo projet amashirahamwe iki Miss Pop aho uzododora muri kino kingo ca 10 mwaka bazi bagira basaba gufasha
jewe nk'uko ndi Miss Populaire 2023 nkaba mfise umugambi wo guhingura no kudandaza ibikozwe mu ibumba. Ico nosaba abantu muri ko muranyumviriza canke aho izoshika ino video hose, umuntu wese yifuza kunshigikira arahawe ikaze. Mu kunshigikira ni mu buryo butandukanye turabizi, ariko ukumva uwo mutima wo kunshigikira ufise muri wewe urahawe ikaze mu buryo ubwo ari bwo bwose. Amen. Mwaza ko bizokunda. Urasenga? Yego. Ni wagaturi. Yeah. Urumukizo. So reka ndagushimire cyane kuba twabaye mu kiganiro ca Open Mic. Hanyuma niwa tugarugunyiza projet akari uzoyikorera uzompamagare tuba turi kumwe. Yego nzoba. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Yeah.